Navukiye mu Ngagara, niga mu Ngagara, nkurira mu Ngagara, jusqu'à maintenant ndi mu Ngagara, urumva yuko ni mu gisagara ca Bujumbura nyene. Weruka intore ryari? Intore n'inyama zo mu Ngagara. Ahantu ubona ko n'amatama tuvyibushe kubera intore ngo mu Ngagara ngo haje ngo fuso y'intore. Ngo hakaca haza ngo na buranje. Na boucherie dufate nk'ibiro 10 ifusi itangura guhera mugabo ugiye kubiraba uza gusanga intore si mu Ngagara gusa si mwijabe Nyakabiga je ndaza ahantu nama ngenda bakanzimana intore zitetse neza uya ariko mu Ngagara mu Ngagara naho bararengeje hagaza kugera rero grande vacances ugasanga twese bose nabo mu Kirundo Jean kuba oncle bahuriye muhira kwera kuramukanya gushikaho rero haca haba ya systeme yo gusasa amamatera muri salon mukayafatanya umva wewe rero uryama muri chambre ntiwashaka kuja kuryama ugenda twashobora kurara twicaye salon blague tukirotruva bwakeye kandi turi bato Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizira ko meze neza muri yose mwiriwe canke muramutse bivanye na mwerere. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV. So ndagwikaze wese uko arikurikirana ko dukira muri Burundi, uri mu Rwanda, uri mu Tanzania, muri Congo, batukira bari mu Buganda, abariko batukira bari Buraya, muri Amerika, muri Australia ndetse no bihugu vy'abarabo ndavuga mu Mande ndetse na Arabie Saoudite. Ndabaramutsa cyane gose. So musu udasanzwe kandi atugiye amahirwe yo kugira umutumire nawe nyene adasanzwe. Benshi baramuzi gusaba muzi bamwumva ariko ntibarigira bamubona. Naje sinari bwigere ndamubona hareze imyaka irenga nk'itanu 6 ndamwumva mugabo ntaramubona ariko kandi tumukunda karibu sana. Urakoze. Umeze neza? Yego nawe. Yego. Je ndakuzi ni Tantine Sisi. Ariko widondera kwanza abakunzi bacu n'abantu kumbure batakumenye kugira ngo bacibagira kure bakumenye exactement. Tantine Sisi ninde? Tantine Sisi ni amazina yanje ni nibona Signorine. Hanyuma Tantine Sisi ni izina nahawe n'abana. Urazi yuko sanzwe nkorana cyane n'abana. Yego. Ni ivyo ndibatse. Yes. Signorine yavukiye hehe d'abord? Tangwe kwanza na Signorine. Mu Ngagara. Yego. Urumya gisagara? Uzimvukira bwabone. Vukira rero. Eko navukiye mu Ngagara, niga mu Ngagara, nkurira mu Ngagara, jusqu'à maintenant ndi mu Ngagara, urumva yuko ni mu gisagara ca Bujumbura nyene. Weruka intore ryari? Intore n'inyama zo mu Ngagara. Ahantu ubona ko n'amatama tuvyibushe kubera intore. Benshi baraducokoza ngo intore ngo nizo nyama zo mu Ngagara, mugabo vraiment utore ruraryoshe. Shawapi n'amaryohereye intore. Nukuri kwa Mungu. Nzora ugutekere nce ndagutumira hari n'ubugari urabe ibaza ko utoga inyama ubona urutore rutetse neza bo Ngagara murafise na strategie ngene mushobora guteka neza urutore ku buryo vraiment si mu Ngagara gusa niko ya peut-être rumva bishizemo ko bahora bavuga blague ngo mu Ngagara ngo haje ngo fuso y'intore ngo hakaca haza ngo na buranje na boucherie dufate nk'ibiro 10 ifusi itangura guhera mugabo ugiye kubiraba uza gusanga intore si mu Ngagara gusa si mwijabe Nyakabiga je ndaza ahantu nama ngenda bakanzimana intore zitetse neza uya ariko mu Ngagara naho bararengeje nta kurenza nakomwe bro. Yes, ni Tantine Sisi benshi mwaramumenye. Ndashaka d'abord tugende kuri parcours ya urugendo rwawe watanguriye ibijyana na journalisme ibyo gukurikirana abana byatanguriye he kwanza? Ivyo gukurikirana abana novuga yuko nabitanguye kera cyane avant yuko ninjira no muri journalisme kubera nciga muri secondaire muri lycée du Saint-Esprit hariho ama club menshi yariho. Hanyuma akabaho club wigore wasanga tugenda kugira ama visite mu orphelinat canke dans mu bigo bisanzwe bireza abana ugasanga rero turagiye gukinisha abana nivyo bitwokifiye muri uwo mwanya w'ama club rero nisanganye nari patient ndabikunda. Hanyuma en 2015 niho natangura gukora muri radio Buja FM yo ngahi Bujumbura nyene. Hanyuma canja mu kiganiro c'abana umva vyaye vyoroshe yuko passion yanje shobora kuca ndayibandanya. Yego hanyuma ndavuga nti
sinobandanya n'abana muri studio gusa kuko iyo uri kuvugisha abana kenshi urawumva barasaba indirimbo urazana amasuje donc adafata abana bari bien neze mu mafamiye yabo mugashobora gufata n'abavulnerable n'abaki rero kugira wa mwana azokumve yuko abana si burya buzima wenye nabayemwo kugira yitwa umwana ifo yuko abo bana baje ahantu bagahura akabona yuko jewe ukuye nkina hariho uwundi adashobora gukina ibi kubera peut-être amugaye hanyuma no mufashuku ariho rero naciye ntangura kuza ndakreya novuga gute les événements ku bana divertissement ugasanga ama encadrement y'abana mu grande vacances ama kids talent competition muzi yuko hari abana benshi cyane bamaze kuyivamo kandi bageze kure bateye imbere nakiriku murabizi yuko yabonekeye aho nyene impano yiwe araduga urabona hageze ko ari urugero rwiza cyane kandi yarasohoye n'indirimbo yitwa kwepa agenda kwirayo muira kuri YouTube yiwe yes n'umuhungu wawe Bon, yara ari numwana wa mbere yavuye muri competition ya Kids Talent Competition. Hariho ba Marlene bari muri Lebo yo mu Kamenge nuko ntibuka neza ingene bayita. Hariho abana batabona w'igihanga baririmba ubu baraca amahera baririmba amakaraoke za Miki hose baravuza yego. Wow, baririmba aba kabiri muri UNICEF abo nyene twari twamanye muri encadrement yabo ni ibintu byinshi urumva vyagiye bintuma quand même ngira ingufu yo kuba no kwiyegereza umwana ko umwana umwiyegereje uramuha chance agashika we aha bashoboye ico gihe mugabo utaba nawe uzi aho ashobora kurenga ugasanga mbere biramufashije mu buzima yes umuntu akarumvirizo zose mwashasha kumenya mbiga none Signorine umwana w'umugara yakuze mu buzima bumeze gute kugira ngo ashobore kumva yuko uwo mutima wo gufasha abana wavuye he dabo wakuze mu buzima bumeze gute mbega wakuze nawe ubabaye cyane je nibaza yuko ibintu byose uko biri tubishimira Imana mugabo Signorine wo mu Ngagara umwana yakuze amerewe neza aja kwishure nk'abandi bana agwaye avuzwa neza kandi atacabuze muhira hanyuma no muhira bararere abana ko nakuze ndi muhira ndi umukobwa umwe arabahungu batanu hanyuma haca habaho rero no mu miryango bakuru ba papa wasanga bitavye Imana kare gacu usanga abana babaye muhira umva haragera igihe rero urumva mwa muri nko muri interna niko bivuga kwera ndibuka muhira ibi vya petit déjeuner yo mu gatondo hariho ukuntu wasanga donc bateka ubuyi bwinshi mu gisafuriya kinini nka kugene ko muri hama ugaca usanga rero mama kubera yavuga ati for yuko abana hari ukungene wasanga nk'ubu wewe ukubagana ugasanga umenagura ibikombe jewe nkubagana ugasanga ibiyiko namanataye urabibona acavuga yuko agura ibikombe agenda akazana nk'ibikombe nka 10 umwana wese afite igikombe ciwe nawe nyene na papa barafise ivyo banweramo agaca atwandikira kwa amazina ni kuvuga aho c'est pour éviter yuko urumva wasanga nk'ubu jewe ntitanze kinini ufise apeti hanyuma nka Scott agaca afata agakombe gatoyi ugaca usanga ndashavuye ngo Scott agashavuye ngo jewe nanyoye byinshi ku musoro urabibona ni ibintu by'aba dupime ugasanga we gupima nibikati okay kugira rero tubitorera inyisho acagura vya bikombe bavyita ngo mironko vya mironko harimo bihuje bivere bishokora ibiki cazana agacashira kwizina ikuvuga ukimenye yashanwera muri za tasi z'abashitsi tumwe tunganuko donc yabari nk'igihano ikuvuga igikombe cawe warakizigama hageze ubuyi wamenya ko baguha mu kwizina ryawe twese aho ca turangana aho urumva hariho n'amasahani umwe wese afise isahani yiwe zanditse ko munsi nko muri interna bari benshi kandi ico gihe bari abahungu twe nibo bamye ari benshi cyane mu nzu gusumba abakobwa urumva uwo mutima wonyene urakwereka yuko donc n'abavyeyi banje bakuze ari abantu bafise impuhwe bakundana hanyuma urumva rero iyo ibintu bibaye gutyo nawe uraza gusanga wabaye nkabo
turafise abo dukura kuko biri kose ubwoko ugasanga uratwaye umutima wa naka canke wa naka mu muryango. Yes, gukurira muri ubwo buzima bwari ubuzima bumeze gute nk'umukobwa ashaka kugira aho azogera? Ubuzima bwo kuba turi genre kuba mubayeho nko muri interna, genre usanga muhira muri commune ko vyaba biryoshe sana, vyaba bitesa sana, vyaba biryoshe kubera ndibuka nk'ubu muri grande vacances, donc benshi biga mu ma internat za ene, abo mu ma université biga muri UB kuko na papa urumva niho yakora. Hagaza kugera rero grande vacances ugasanga twese bose nabo mu Kirundo Jean kuba oncle bahuriye muhira kubera kuramukanya, gushikaho rero haca haba ya systeme yo gusasa amamatera muri salon mukayafatanya. Umva wewe rero uryama muri chambre ntiwashaka kuja kuryama, twashobora kurara twicaye salon blague tukirotruva bwakeye kandi turi bato. Sigura donc ukurana umwarara mu mahombi uragira jewe nk'ubu nari mfise akantu k'agahungu nkiri muto kubera uko kuntu n'abahungu bamye ari benshi kubera nakina football, hakina mu rupangu tugakina football, donc bisigura urakurana ya esprit yo kubana n'abandi, yo kugucokoza ukumva ko ari ibisanzwe ugatwenga, yo kutikunda Jean hati iki kintu ni gwanje gusa, umenyereye gusangira n'ibintu biraryoshe ubuye hari igihe tubikumbura muhira akabari rungu. Nyene ukumva ntabuzukuru bahari. Oya muri abantu bose muri abajene bose nari mwaragira bose benshi presque benshi cyane vraiment benshi gose baramaze kugira numva ntibari ngaha kugira babe bari Bujumbura dushobore usanga urumva bamwe baragiye barajabutse abandi bari ngaha, hanyuma urabona nyene ivy'ubuzima vacances itageze abo buzukuru papa ntababona. Urumva nyene irungu nyene rirabaho gaca wibuka ibihe byari bihari. Yes, shaka twinjire muri carrière yawe d'abord. Benshi je nakumenyeye ku radio ntakuzi koko, numva tantine sisi wagiye muri carrière journalisme, mbega ariyo passion yawe canke ari pastime kugira ngo kumbure ushobore kubaho kipi? Muri journalisme je nibaza yuko hajya Imana iraraba ikaraba tukiga amashure, mugabo Imana ikavuga ati quand même wewe reka ndakoriente muri ibi nivyo ushoboye. Jewe narabaye umu écrivain muri projet Selec y'abafaransa, c'était en 2000 nikera niga 8e kuri Ngagara muri EP Gagara kuri lycée Reine de la Paix, ubu niko hitwa. Karini yari city cyangwa 3 yari 8e. Oya quartier city quartier 3. Oya aha impande ya camp municipal novuga gute, aha ni muri dufate ko ari muri 9 kuko uburenganye kote bugenda nko muri 9. Umva niga muri 8e tukandika article twandikira kuri ene Ngagara, hama zigaca ziba partager ku ma établissement yo muri Nord, donc za lycée municipal Ngagara Kamenge hose. Donc urumva ivyo vyonyene vyari kuba winjiye muri iyo carrière. Mugabo rero ingene naca ndabikunda genre ukumva yuko ico kintu mengo nyene sinokivamwo. Mugabo c'était 8e 9e 10e gushika muri 10e camba orienté muri lycée du Saint-Esprit. Mugabo rero camva donc muri bimwe peut-être nahora ndabikora nkifise umwanya munini canke urabibona ukivanga ibintu byose umaze yo kuba orienté umenga ntagiye muri lettre sinosubira kwandika. Kuko urumva niho hari mu ndome niho wahura cyane n'igifaransa icongereza ibiki canja mu biharuro. Rero kugira uri mu biharuro ugaca wiyumvira ngo ngiye kwandika l'article sinzi yuko muri économique twiga amakuru 27 sivyo, muri lettre biga amakuru menga ma 18 gutyo. Donc kugira uve muri za comptabilité analytique générale ucuja kwandika ngo Louis de Finesse ngo biki nibiki biragoye cyane. Bon
byari bigoye hariho ababishobora simvuze yuko bose bibananira mugabo byari bigoye franchement byari bigoye cyane kandi urumva nishure naho nyene urumva bavuga ati nta gufyina wasanga umwanya wose ubengo turi stressé turi busy n'amakaye n'amashure biki sinasubira makurondera umwanya kuronka umwanya wo kwandika ngo mbandanye nandika mugabo nkaguma nkunda iyo donc le métier ni kuvuga ajya ma club de midi nkayumviriza bijya biganiro vya Hélène RTNB abandi ko ndumviriza nariruka no muhirandibuka yuko naca mfata pause nkazingikaye naho bambwira ngo ni nona versejo nkabanza kumviriza emission ya Hélène muri RTNB nkumva yo numengo genre noba nkawe antuka mu bantu banyinspiye arimwo vraiment cyane gose hanyuma kucerero maze kurangiza amashure nararonse n'akazi 2012 narakoze za Iconet leo mugani numva umengo hariho ikintu hariho ikintu quand même ntarakora nkunda ku mutima hanyuma 2015 niho naca ninjira muri radio nshikira no muri iyo emission y'abana hanyuma ca numva umengo no developer l'émission uko ntasanzwe ndayibona handi kuko nibaza yuko umuntu wa mbere yatanguye evenement mu Burundi z'abana ni Tantinsisi nta evenement nimwe z'abana z'abanga mu Burundi je naratanguye ngira Kids Christmas Party c'était en 2016 nukuri wamengo ni ikintu gishasha kuri jewe cari ikintu gishasha d'abord ngaha hanyuma na jewe yari nka experience ya mbere ngira nkore n'invite hanyuma ndaronka abafera 100 baza kugira baze gusangira n'abana baza kuza ntazi gitigiri mugabo bagijana quand même dusangire la joie de Noël c'était vraiment une réussite yanje ya mbere yaciye kwanza inkundisha nuko noza ndabandanya yes wa mwana atakuye atigiza kuri mu buzima bubi wa mwana yakure mu buzima bwiza hama kumva yuko yokurikirana abana gukunda abana gukinisha abana kugira gute abana baragorana vyaje gute niki cyatumye uba motive mbega na kanoti kabirimwo cyane akanoti wapi sinovuga ngo na kanoti kubera d'abord ngaha mu Burundi sinzi ko ari ahantu tutaragera mugabo nama mbona abandi barahageze ku ma evenement y'abana les sociétés z'amazumvu mengo ikintu mpava contribuwa mu kugira umwana aryoherwe nzoba mpomvye kubera ninagitwara kuraba ibiteramo by'abantu bakuze visibility haviba muga ntatahura ingene umwana yo muha visibility mugabo peut-être ndashaka kucangira ko ndababwira ingene umwana ashaka kugwa visibility d'abord umwana ntashaka kwikura muhira wenyene umwana atezwa kuza ari kumwe na mama canke ari kumwe na papa canke les deux canke avec ses frères ou ses sœurs sivyo hanyuma après ivyo oye umwana niwe muntu wa mbere w'umumarayika yumvise ikintu kiguma umwana umubwiye ati ntujye dufate yarashonje aca yibaza ko kurya ari bibi aca biheba mugabo umwana umubwiye ati utariye uzopfa arajya kugira ntapfe kubera azi ko gupfa bibabaza sivyo ni kuvuga umwana uje ukavuga uti mama na papa mwebwe kugira biborohere pema minervare kw'ishure ry'umwana aye iyi banke irashobora kuriha donc murashobora kuza kurihira ko amahera ya minervare y'umwana ukabivuga umwana yumva umwana azokwibutsa ati mama donc nta banke ngirangirire publicité ngandazi yuko hari ama banke menshi aziganyiriza kazoza abana afite iyo programme mugabo nukuri umwana niwe muntu yumvise ngo tel iki kintu kizo tumumererwa neza ntazoreka kukiririmba ahubwo azocibutsa n'umuvyeyi ati mama uribuka yuko naka yakubwiye yuko aha hantu ariho sawa aha hantu mama ariho ngwaye bazomvuza neza kandi mu mwanya muto mama aha hantu urabibona ni ikintu umva umwana arashobora kugirira arashobora kugirira publicité gusumba n'umuntu akuze kuko jenje kwirabira show nkaza kuraba show y'abantu ibihangange donc simvuga nje kuraba haba nkaca ntaha naburewe
nanyoye muri show abari inzoga Yeah. naborewe ndatasha ubazi ko nzokwibuka ivyejo Pibira. nzokwibuka gusa l'ambiance j'étais Yeah. avec Fanny on a dansé on a fait quoi ça mugabo ibindi sinzibuka amabashi yarahari. nukuri kuvyibuka ego kuvyibuka ni buke mugu umwana arakirota Yeah. akibonye n'ahantu canditse nje ndamaze kubona utwaye umwana no kw'ishure kaza wumva ngo ngo hajya ngo handitse ngo gutya mama wewe utahabonye akiyenteresa kuja gusoma miyo habonye ahantu murengana gusa bisigura rero umwana numva umengo nyene nobatera intege baze barafata mu mugongo memereza evenement z'abana ko mwana niwe kazoza kejo naho utoharura ko wunguka menya ko umufashije kubera ujya munezero nawe arawukeneye. Yeah. Yes, but le 14 duko kwezi nyine turimo ku 9 hari evenement uri kurategura ni evenement itunganijwe gute kumbure mbega ni bandi bakora gushikira kumbure kugira ngo ushobore higeze no munsi. Le 14 septembre ça sera samedi. Ni evenement yitwa Bye Bye les vacances. Bye Bye les vacances ni evenement yamiba misi yose vacances ziheze yaba les vacances za Pâques yaba les vacances za les 2 grandes vacances za Sama. Donc ni kuvuga yuko babana bahora mu buruhuko bahora bariko mu ma piscine ama basket ibindi bitandukanye umwanya wahora ari munini cyane. Ugira ubibutse ukabure bavuga gute gukabura donc basubiye ku ishuri ni kuvuga aho nyene muri iyo Bye Bye twe turabibibutsa tuyikorana na Raoul le comédien hamwe na ubu tuzokorana n'abitwa Inika Eveil nukuri abari umunsi mukuru mwiza kubera ko donc hari abavyeyi bataronka umwanya wo kuyaga n'abana hanyuma uyo mwanya nawo ubukenewe abo baronka mugabo warukenewe ikuvuga rero twebwe twishize mu kibanza c'abavyeyi abana baraza bakinjoyinga bagatamba bakagira des concours les jeux concours bakagira les jeux zindi ama château amaki ama trampoline tout tukabagirisha n'amaje bakaganya ugasanga ari abana batahanye n'ubugift mugabo turiko turabibakoresha tubibutsa yuko lundi concentration izoba iri mwikaye simvuze yuko umwana atazoja muri piscine mu minsi y'amashure kuko piscine nayo ni ngirakamaro ni sport kandi ni ngirakamaro ku magara y'umwana canke y'umuntu akuze mugabo umwanya munini menya yuko ugiye kwiga kandi tuzose kuhahurira ufite amanota meza muri Bye Bye les vacances ya Pâques ko nizocikurikira abo mu maemisa bo barabizi hari abana baheba gutelefona kwera babaye abanyuma agacagira isoni ati bari batubwiye yuko vraiment umwana azoyoberwa atazosubira gufata telefone kuri iyo miko batazomwakira cyabibaza ko na visage uyibona yego rero cengira ko ahubwo ntumirira n'abavyeyi muri Bye Bye les vacances izobera kuri messe des officiers ça sera samedi le 14 septembre aho tuzotangura ibirori kuva isaha 4 zo mu gatondo aba DJ ni benshi amaje menshi cyane ayabana bakuze ayabana bato hanyuma tubibutsa yuko hazo harimo abakomedian Raoul le comédien murazi yuko no mukomedian aryohera abana cyane Tantine Sisi ndahari kugira ndabategurira amaje meza cyane muzoryoherwa ko hanyuma n'abavyeyi hariho musique muzoshobora kuba muri ko mufata karahuri muryohewe cyane. Yes, mbere ko tuzogusubira kandi kuri vya evenement gatonya adasha kumenya intamba bimaze guhura nazo kuvuga itanguro kurikirana ibijanye n'abana ni izihe kumbura. Intambamye nibaza yuko icambere sont les moyens. Hariho activité zisiba mu bana kubera les moyens. Jewe activité natanguye kuva 2016 gushika 2023 nari nkisaba amahera 2,000 kuko birantera isoni iyo ndiko ndasaba umwana amahera kugira aze kuryoherwa jewe ku mutima wanje mba numva umengo noronka ikintu gikuvra toutes les dépenses nari gukoresha muri ayo masho y'abana ayo ma competition hanyuma umwana wese ufise udafise umugaye umwabinos umuki agashobora guparticipa atana kimwe atanze
kuko urumva si tu demandes les moyens ukazisaba abana ya des parents bari buke nyene hanyuma ubu ibintu vyarazimvye usavye ngo 10000 hari abakoma induru usavye 10000 hari abavuga ati ah c'est bon jewe nari nifuza yuko bose bafata bus akava Buterere uwundi yafashe bus avuye mu Nyabugete Gasekebuye bose bagahurira mu kibanza bakacelebra bakakina amajeu for free bagakina amakoncours for free hakaboneka ama gift for free ibintu bikaryoha nyene akaba ari evenement imwe mu mwaka iryohera abana cyane kandi vraiment ndafise iyo heve kandi nibaza ko bizokunda yego jewe ndizera cyane igihe cyose umuntu yatanguye ibintu arohana mu cintege mbega wewe bose ngumya gutera intege cyane bon sinovuga ngo bose banteye intege hari abanciye intege nyinshi cyane hariho nabo noba barabonye ivyo nkora bakambwira ati none gasisi ibi bintu kubikora uku nta kuntu ho biduza level mugabo urumva l'idée est là kandi mwarakoze cyane kandi vraiment je ndakunda umuntu agira des critiques canke akantera intege akavuga ati ni sawa mugabo l'idée imaze kuba ngaho sans moyen cawumva yuko biragoye nukuri ibintu vyose nta muntu ubura guca intege hariho aba journaliste jewe nabwira l'événement ntibazi kandi par contre c'est un événement yinjiza abana 1500 barenga 1500 enfants barinjira hariho des vidéos zuri beach hariho mugabo kubera negligence kuneglige uwo mwana ukamengo si ngiye kugira reportage muri rya evenement y'abana noba ntaye umwanya urumva gacu usanga rero aravye le jour peut-être ari izindi evenement avuze ati reka ngende gusupportinga hariya haza kuba haraba akabona yuko niyaza mu bana zo bataye umwanya ico kintu vraiment kiradekuraje cyane kandi mugabo heureusement jewe dumuntu ibintu vyose ahora bambwira ngo nikuramwe ubwenge ibintu vyose ikitantwaye ubuzima kintu ntegeze kubandanya niko nimereye mugabo même les journalistes vraiment abanyamakuru umwana ni sawa donc umwana kujya wumva ukora igikorwa ku muntu akuze kora no ku mwana kuko urumva jewe benshi baranabizi hariho byinshi nkoresha memoire nkemera nkavuga nti okay narakoze quand même reka nanje ngire nka bonne action nk'ivyo vyo kwinvita abana 100 bakaba muri evenement ya Noel kenshi ndabikora kuri Noel kuko niryo novuga ko ari ryo hangiro nihaye Noel après l'événement ya Noel imisi yose je fais une bonne action kugira ko tiri umwana kameme sangiye n'imfuvyi cyane umwana amerewe nabi mugabo hari ikintu kiburamwo mu vyo jemba nifuza kuko kenshi abari bonne action koze kubera icavuye muri l'événement mugabo urumva abo bana ntibabaryohewe uko we wabishaka kubera iki kubera abantu barasuzugura cyane les événements z'abana no kuri baye bazuba kuko umwana nawe ujya munezera rawukeneye kandi kujya wumva umengo mu bakuze wodandaza mu bana wodandaza fois 3 ou fois 4 yes kuri événement le 14 septembre uzuburi kumwe na Haul kubera iki wahisimo gukorana na Haul kuva kera kubera ko mwakorana mu radio kubera ko washoboye kugira ibijuju bon nibaza yuko hariho des événements dohora tuvanga sinzi ko mu muzi meme Marcelin le comédien hariho les événements hora zamwe wewe ni n'umwana biranaryoshe kumuraba mugabo umuntu wese arafise tana afise sinzi kurabona Haul vraiment mu bana arabishobora fo basi aragira ibintu nyene kuvuga ati none yawe arabiviva donc oya nawe aracika umwana yes hanyuma abantu bose ntibashoboye umwana ndagwa karorero TV online ni nyinshi kubera iki atabiganiro vy'abana biriko kubera ko abana baragorana abana ntibagorana no kumakadira nyine umengo abana ntibagorana par contre hari igihe tubatinya kuko umwana n'umu innocent umwana kandi n'umumarayika n'umuange umwana niwe muntu wobaza uti ejo rero wewe warayugwanye
ego kandi je naramuteye ibuye aca avyemerera aho nyene donc ni kuvuga meme l'émission iraryoha cane gose iyo ufise umwana usabisaba umwana umumenye ni bayita ngo méthodologie de l'enfant donc les psychologues aba basanzwe bakurikirana abana bagira psychologie de l'enfant nibo babizi donc iyo umwana afise n'ingorane mu mutwe uri kuramuvugisha ucumukapta directement ko umwana ntaca kunyegeza sico kimwe nuko ugiye kumviriza umuntu akuze kuko umuntu akuze dufata ari umumama bizomugora kugira yararaze umugabo wiwe muga umwana kuri micro jewe narigeze kumenyana n'abavyeyi bon namenyanye na mama quand même umumama w'umwana muga tumenyana kubera insolite umwana ibintu yakoze kuri micro ara telefona twari kuri sujet sinzopfa ndavyibagiye vraiment twari kuri sujet umupapa mwiza ameze gute yari kuri Father's Day ati bite umeze neza kuku mbarira wewe papa wawe n'umupapa mwiza oyaha kwege papa ari umupapa mubi none kubera papa ejo yarakubise mama kandi tubona ako konyene yari yahejeje presentation nitwa naka ba mu Kigobe niga kuri iri shuri umwana wo mu Kigobe yes aya nta gusavye mu Kigobe ntibakubitana bon nta pas de commentaire nitwa naka ba mu Kigobe niga umva umwana kuza azi yuko umupapa mubi uko ameze n'umuhungu uko biri kose iva s'arrange aske atazoba umupapa mubi kuko umupapa mubi muri conclusion muri emission tu définis uko umupapa mubi aba ameze hanyuma tuyese guca utanga impanuro mugerageze namwe ntimuzo abapapa babi umva azotegereza kugwana azotegereza kwifata gute aske ataba umupapa mubi ico itwanda kubwira umwana n'umumarayika yes bon dusoza n'iganiro cyacu ku bantu bakeneye kuzoza le 14 septembre biteguwe gute bimeze gute tutangura sangapo bigire sangapo ku muvyi ashaka kuzana umwana we kugira ngo bashogira bye bye vacances agiyegwe n'abana agiyegwe na Raoul katubitsa ko ari kugira mariage bisigura yuko ubunyazo bazanye n'izindi azoza ari umupapa mwiza azoza ari umupapa mwiza ntazoza ari umupapa mubi ngo akubita umugore azoza ari umupapa mwiza yes kugira ngo kumbura umuvyeyi wari wese abe motivé no kuzoza muri kiya kibanza kuri Mercedes Office biteguwe gute nikazo yitegekanije nibaza yuko ukungene biteguwe barabimenyereye ariko ku mwaka turi nova turashiramwo akabijya uko biteguwe rero ni kuva isaha 4 isaha 4 zo mu gatondo abavuzova oya ça sera pas dimanche ça sera samedi nagira mvuge ngo azova mu misa mugabo urumva muri samedi ni isaha 4 zo mu gatondo abana bazoba bahashitse abavyeyi muzoye mwahashitse mufata ibibanza hanyuma hazoba hari aba DJ ni kuvuga uzoba uri kurumviriza umuziki mwiza hazoba hari Raoul abagira agakomedi udukomedi turyoshe dutamba hazoba hari amaje menshi cyane hanguma niga je ku munsi ndamenya je abana bakuze ntibazokwitinya ari gihe bacavuga ngo ya James 15 ans sinoronka je ziruzuye cyane gose même les mamans les papas turakina je abantu bakuze zirahari nkanje cyo nkinishibiki kweli nzokwereka surprise okay so nakwereka video nazo zogenda uzije uzokina hama kinene giki hazo hari ivyo gufungura hajye nyene basanzwe bafise bar resto bar hazo hari ivyo gufungura ivyo kunwa ku bavyeyi donc bazoba bicaye bariko bararaba ibirori vy'abana bizo buri kurasoma agacupa umwana umugurira ifanta bizo ari ibintu vyiza cyane hanyuma ntibagiye yuko hazoba hari abakinisha abana nta muvyeyi tuzohagurutsa ngo gendura umwana wawe tuzadufise team iriko yankadra abana muri evenement zose kuva twagatangura YBSP horifasha ndanayishimire cyane YBSP bama baza kumfasha abana ni bana ko basanzwe banamenyereye abana babo donc nta mwana numwe depuis 2016 nta mwana aragenda yakomeretse nta mwana numwe arazimira nta mwana numwe arabikintu na kimwe kubera mbafise aba bantu nyene
babafasha kugira abana bakine uri umuvyeyi udahari uzoza usinyare tantine Sisi ariwe jewe nyene canke Raoul muzomubona muranamuzi cane hanyuma uzumubwira uti jewe ndasize abana aba ndagiye ubasige saa 4 wagisige saa 5 wigire mu rubanza rwawe ukora urubanza uze kubatora amasaha yose ushakiye bizohera sangapi guhera mvuze ngo guhera no wambeshe kubera amasaha tukumwana batanguye kuruha ni za 18h 18h usanga abana bariko baregera bakuze baryama bagira iki mugabo umuzi kugumaho kuko hari abavyeyi babaje nabo guterama bavuye mu mamanzi nico yituma rero wori umuvyeyi uzodusigarana umwana uce wigira umwana bari bien encadré ucugaruka kumutora uvuye mu mamanza na wewe ushika ufate agafana canke akabrochette bon kuri gate nta kuriha bimeze gute ego ku muryango ni 7,000 mugabo harimwe amaje yose umwana azokina indani nta je nimwe uzosakuriha ni 7,000 uzorihira umwana hanyuma cakina amaje yose ashaka gukina ariko uzanye abana benshi barenga 4 urashobora kuzoronka réduction donc ni kuvuga tuzokugabanyiriza bivanye n'abana wazanye uko barenga yego yes ni evenement igiye kuba bitaki 14 z'ukwezi kw'icenda ariko kandi twagende kandi byinshi bitandukanye kuzana ubuzima bwawe ngene wakuze kumbure baza ko ari benshi bagukumbuye kuku urazi yuko kuku atari dimanche itavugika sindavyo umenga siyo mvuze bon ego umengo basi hari akanovera kataba karimo umenga yene ijya dimanche hari kungene iba yaduze barimo washize mu biki muri kuku nakanu indamukanyo nyene wamenga iyo ndamukanyo havikunda umuntu wese umwana ariko arakumviriza yes ndakikundira uko nyene yes waramaze kumbure kugira ikintu wubatse kubana hari ikizere abantu bagufitiye kumbura no munsi ariko kandi ntiyeja mushobora kubwira kumbure abantu badashigikira ibijyana n'amavenema y'abana abantu badashigikira ibikorwa bijanye n'ivy'abana kuko babona umengo ni gutakaza umwanya nibaza yuko ico no babwira cambere no kuri murahomba cane murahomba gose kubera nta muntu numwe turakorana ari doga nta numwe hariho abadushigikiye bafise amata ayo mata yaranyowe gushika yaho twumva yuko yanabuze kubera gukundwa cane hari abadushigikiye bafise amaji aquaviami dushigikira mu biteramo twamatugira no kuri nta musi ndumva bidoga hariho abandi nabaye hariho donc gouvernement yaradushigikira nayo nyene ikaduha ivyo dutekera abana b'imfuvyi nayo nyene ndayishimire ko urumva neje ishaka kudushigikira na hirya yejo twama turi kumwe mairie ya Bujumbura iradushigikira ugasanga nta mpusha batwimye ko barabona yuko umwana akeneye kuryoherwa abantu muri ko mugisha amapeyema y'amashuri abantu mufise amashure mufise abana muramura barakeneye kumenya yuko ishure ryawe rimeze neza ryigisha neza barakeneye kumva mbega abana bahavuye ahantu heza bageze ushaka gushinga intahe ni he kugira n'umuvyeyi yumva ati barigisha hayelma umwana wanje yaraja gusaja muri Etats-Unis kubera iryo shure ivyo vyose barabikeneye kubimenya abavyeyi ni publicité nziza ku mwana abantu bakora aya ma pampers harimwe ababebe harimwe abana bacambara za pampers abantu mukora ibintu vyo gufungura vy'umwana ubuyi amafu y'ubuyi amata ibintu nyene vy'umwana nukuri karibu cane kubera ntibazogaya kuko nta numwe turakorana vraiment ari do sisi ndagushimire cyane rero ego ndabashimire cyane nshimire n'abariko baratwumviriza bose kuri Magic TV ndabatumire itariki 14 z'ukwicenda muri bye bye les vacances nanje zo amejeje vacances nazo vacances okay yes merci beaucoup mwebwe mwese makuru dukurikirana Tantine Sisi benshi muramenyereye kuku aramwibuka kumbura imigano bitandukanye mucemanika muri commentaire kugira ngo kumbure ndazi ko ari benshi batari bwamubone ni umukobwa mwiza yes merci beaucoup mwebwe mwese rero ndabitsikana kugira subscribe kuri channel yacu asante sana